Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza. Numunsi wa mbere igenekerezo rya gatanu Kigarama umwaka w'ibihumbi 2022 mwiriwe kaze mu makuru twabateguriye ayo nayo akabashimikiye ku ngingo zikurikira. Umugera wa Covid wasubiye kugwirirana mu Burundi kuva mu ndwi iheze mu gisagara ca Bujumbura ku munsi batora abashika 200 banduye uwo mugera. Abayoboka iyindi migambwe atari CNDD FDD ngo bagiye kugandagurwa ku bwinshi. Igikorwa catumwe imbonera kure muri ano makuru murakurikira imwe mu mbonera kure yabihishuriye uruganda rwa RPA. Muri ano makuru murakurikira nakamo katewe ishirahamwe mpuzamakungu ONU ngo ntirifadikanye na leta za Tanzania n'u Burundi mu gutahisha ku nguvu abarundi bahungiye muri Tanzania. Ayo n'ayandi ni mukanya murahawe ikaze. Nongeye kubaramutsa no kubipfuriza ikaze. Duhereye mu gisata c'umutekano, hatowe ikiziga c'umuntu w'umugore mu gatondo koko runo wa mbere muri zone Ngagara mu gisagara ca Bujumbura. Ico kiziga catowe muri quartier y'Icumi iruhande yaho bita kwa Ziranotse. Abajejwe intwaro bavuga ko uwo mukenyezi atashoboye kumenyekana kandi ko yoba yiciwe ahandi mu nyuma bakaza kumuta aho hantu. Ababonye ikiziga c'uwo mukenyezi bavuga ko yoba yishwe amaze no gushurashuzwa. Abajejwe intwaro rero bamenyesha ko ikiziga c'uwo muhisi bagitwaye mu buruhukiro bw'ibitaro Roi Khaled. Narimpejeje kubibabwira ubwicanyi butumberezwa ku banywanyi b'iyindi migambwe na cane umugambwe CNL ngo bugiye kugwirirana. Ivyo bivugwa n'umwe mu masoko ya RPA asanzwe ari mu muhari w'imbonerakure za CNDD-FDD nk'uko abisigura ngo ni ntumbero imbonerakure zo mu ntara ya Bujumbura bamaze iminsi bahabwa. Ivyo rero ngo ni mu ntumbero yo kwirukako abashigikiye umwansi no kwitegurira amatora. Amatwi isoko rya RPA mu mbonerakure zo mu ntara ya Bujumbura. Kamwe gushika ku ntego tuba dukeneye. Iyo niyo ngingo nshasha yarayisohotse mu ntara ya Bujumbura ku bijanye n'abo bavuga rumwe muri politike. Ni kuvuga cyane abahugiye mu mugambi wa SNL no kubatinga cyane uzobakeje gutaha isaha 2-3 z'ijoro atarataha, gukurikirana cyane amatelefone yitaba ku mwanya yitavye telefone 3 zikurikirana canke hagacamwo iminota 10 canke 20 akitaba yindi telefone. Fatira aho nyene hama muheze muvuge yuko yariko aravugana n'abagwanya ubutegetsi bw'u Burundi cane bari mu shamba cimeza rya Rukoko n'abari muri Kongo. Aho niho tuzoronka uburyo bwo kubafata bose, kubera ko ubu kenshi amakungu yamabona ko iperereza ariryo ryama ribafata. Ubu rero bigiye kuza birakorwa gutyo muri izo nzira. Mbonera kure menya yuko naho muzaba muri ku musaraba wabikoze tubizi tuzogukurako. Iyo niyo ntumbero nshasha rero yarayije mu ntara ya Bujumbura, aho ubutwara imbonerakure mu ntara yitwa Minani Leonard cyo kimwe n'icegera ciwe Nsengumuremyi Nepomuseni asanzwe ari cegera aho atwara umuhari w'imbonerakure muri komine ya Mutimbuzi. Bariko bagenda bigisha cane amakomine yegereye Kongo n'ikiyaga Tanganyika, komine Mutimbuzi, komine Kabezi, kugira ngo babashe kuba amagabo barabe neza. Nk'umuntu witavye iyo nama mpanura cane abo bahurikiye mu mugambo w'SNL yuko bogerageza bakirinda cane gutaha batevye, kuko ni umugambi wateguwe kandi uwuzoba afashwe muri ico gihe azokwagirizwa yuko yari kwiba canke yari karondera aho ashobora gucisha abagwanyi kugira ngo bashobore kwinjira mu gihugu. Aho yazogenda akazima yongo, kandi naho bizaba vyamenyekanye yuko ari abamufashe muri izo mbonerakure nta n'ico bazovuga. Ivyo rero ni intumbero yindi nshasha yaje kukwirinda cane yuko haguma havuga ko iperereza ry'u Burundi ariryo ririko rirabatwara, kubera ko ubu amakungu ariko agenda akurako ibihano bimwe ku Burundi,
kugira ngo vyorohe nabo nyene babashe gucika intege hagera igihe c'amatora ari umugambi CNDD-FDD wonyene wivugira ari wonyene uzi ufise ijambo mu gihugu. Abariko bakwiragiza izo nyigisho mu makomine ya Bujumbura ngo n'utwara imbonerakure mu ntara Minani Leonard Sengumuremyi Nepomsen icegera ciwe hamwe n'utwara abahoze ku rugamba. Isoko ryacu aravuga aho izo nama zibera n'abazitumirwamo. Abahabwa izo nyigisho ubu ni batatu ku mutumba basanzwe bafise uburyo bw'itumanaho Motorola, hamwe kandi n'utwara imbonerakure ku mutumba agira kane, n'uwahoze ku rugamba ku mutumba agira gatanu. Abo bose musanzwe bafite itumanaho Motorola. Ubutarifise bamubwiriza guhiga 150 akaza kwigura. Kenshi rero hageze umugoroba baba bategetse kwambara ibirato gisirikare, ubutabifise arondera uko ashobora kose ibirato bironke. Ubu inama iriko irabera mw'ikora ni muri komine Kanyosha kuwa gatandatu haheze itariki 3 yari komine Mutimbuzi kuri lycée communale Gatumba, hamwe none mu nyubakwa z'ikomine muri komine Kabezi naho nyene ejo yarabaye. Ubu rero iri kibera mu Kanyosha kuno musi w'Imana igenekerezo rya kane aho bita mw'ikora. Haba harimo n'ubusanzwe araba ivy'abademobilize mu ntara ya Bujumbura, ni kuvuga ni Minani Leonard asanzwe aramutwa imbonerakure mu ntara ya Bujumbura, hamwe na Sengumuremyi Nepomsen icegera c'utwara imbonerakure mu ntara ya Bujumbura, hamwe n'utwara abahoze ku rugamba mu ntara ya Bujumbura. Nibo bandanye bariko barakoresha izo nama, bagenda bigaburana kugira ngo intara yose bazoyiheza bagenda bayigisha. Isoko ryacu akavuga ko no mu zindi ntara izo nama ziriko ziratunganywa. Tukivuga ibijanye n'umutekano muri iyi ndwi twaraye duhejeje, uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya abantu 3 bishwe. Abo bantu bishwe mu ntara zitatu zitandukanye. Elvis niyo mwongere. Muri abo bantu 3 uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bishwe muri iyi ndwi twaraye dusozereye, 2 n'abakenyezi. Umwe yishwe ku munsi wa Mungu heze acumise imbugita n'umugabo wiwe. Ivyo navyo bikaba vyabereye ku mutumba Mugendo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo. Gushika ubu ntawe uzi ico uwo mukenyezi yoba yarazize, naho nyene hanurwanurwa ivy'amatongo. Ukekwaho icaha yarafashwe n'igipolisi. Umukenyezi agira kabiri yatowe ikiziga mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu heze ku mutumba na zone Kizuka muri komine ya Rumonge mu ntara ya Rumonge. Uwo mukenyezi yigeze amenyekana. Ababonye ikiziga bavuga ko yoba yarafise imyaka iri hagati ya 30 na 35. Uwa gatatu RPA yamenye ko yishwe n'uwo mu ntara ya Bubanza yitwa Lionel Nzoyisaba. Amakuru ava ku mutumba Nyabikere ya zone Musenyi mu ntara ya Bubanza avuga ko yari yafashwe n'imbonerakure ku munsi wa kane heze, ziramuhuragura zimusigara intere, mu nyuma zimushikiriza Inyamiramabi. Iyo nayo yamuraje mu gasho, ariko bukeye igerageza kumujana mu bitaro. Lionel Nzoyisaba yahavuye asezera isi ku munsi wa gatanu agishikanwa mu bitaro. Umukenyezi ni kirumara n'inkingi y'umuryango, umukenyezi ni waraboko agatunganya igihugu agafasha mu bikorwa by'iterambere. Mwaramutse nyakubahwa. Bonjour madame, mugenzwa n'amahoro? Sinzi nyakubahwa directeur, twakoze ikibazo ngaha cyo kuba umukontable. Jewe rero nabaye wa mbere, amanota yaramanitse hajya hanze, nari naronse 85 n'ibice 6 kwijana. Uwankurikiye aronka 65 kwijana. Numvise hirya yejo kuwo yabaye wa kabiri ngo yoba yaraje gutangura akazi. Ivyo narinje kubazanya kubahwa ko nari nabaye wa mbere, akazi kari gwanje. Bo twaragize inama nabo dusangiye akazi, dusanga ico kibanza twogishamwe umuntu w'umugabo yitwa Kenny. Yo nyakubahwa. Yego ndavyumva. Twatanze ico kibanza cishiramwe rikomeye nkiriye kirengeye umugore coja nk'umuntu w'umugabo. Nyakubahwa kunyima akazi mumpora ko ndumukenyezi gusa mana yanje, ese kuzira uko navutse ndumukobwa ako n'akarenganyo katagira izina. Amakuru mu Kirundi yarabandanya. Mu gisata c'amagara y'abantu, abantu barenga 200 ku munsi nibo basanga bagwaye COVID-19 mu gisagara ca Bujumbura kuva mu ndwi iheze. Bamwe mu bajejwe gupima uwo mugera wa corona bavuga ko umaze iminsi wagwiriranye ku mugwa mukuru w'ubutunzi no mu micungararo yaho. Emile Nibasumba.
Kuva ku munsi wa kabiri w'indwi heze niho ibitigiri by'abanduye umugera wa COVID-19 byasubiye kuza birongerekana cyane mu gisagara ca Bujumbura kubw'usanzwe akoraho bawupimira hazwi ku izina rya Bonakey muri zone bwiza. Uwasanzwe akorera kuri Bonakey avuga ko ubu abo basanga bagwaye indwara ya coronavirus baba bari hagati ya 20 na 30 ku munsi, kandi ko hari igitigiri kinini c'ababa baciye ku kibuga c'indege ca Bujumbura bavuye mu mahanga. habonetse umwe babiri ariko utwo turagera mu gitigiri cy'abantu 20 ku munsi 30 ariko turabiraba ni ukuvuga haba ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ingenzi nziza kenshi zizaza n'umugera ku bwinshi. Nk'akarorero niko ndakwereka ku munsi wa kane mu ngenzi zinjiye haratowe abarwaye umugera wa COVID-19 bashika 12. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko batewe impungenge nuko kongerekana k'umugera wa corona mu kibanza bawupimiramwo mu Ruziba, naho nyene havugwa ibitigiri vy'abagwaye vyiyongereye. Bamwe mu bakora ako kazi ko gupima abanyagihugu ko banduye bavuga ko habaye ukwijajara na cane cyane mu kudakurikiza amabwirizwa yo kuyikingira, harimo cane cyane ugukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni. Iyindi ngorane akaba ari uko kuri Bonakey gusa ariho hasigaye hapimirwa cyane uwo mugera. Mu Ruziba ngo biracumbagira, nayo ngo mu bindi bibanza basa n'abahevye gupima indwara iterwa n'umugera wa coronavirus. Tuve mu gisata c'amagara y'abantu tuje mu gisata c'intwaro. Abarondera impapuro z'inzira zo mu bwoko bwa passport bavuga ko haheze amezi 2 bigoye kuzironka. Mu gipolisi kijejwe imbibe n'ibirere udutabo bakoramwo izo mpapuro ngo twoba twarabaheranye. Ubu abashobora kuronka izo mpapuro akaba arabagiye mu buzi barungitswemwo na leta canke aho vyihutirwa nk'abaja kwivuza. Idonido na Eloge Divin Remesha. Mfatiyewe umwana umwe bari bakoze bwa mbere ngo desanire aho rero hari wambwiye ati abana 35. Uyu munyagihugu arimo avuga ko amaze iminsi bakishwa amahera y'umurengera kugira ngo bahabwe urupapuro rw'inzira passport. Amenyesha ko ayo mahera batangishwa ubu yatanze abayibwe kuko ngo bayajya ugataha zirayoye. Isoko rya RPA mu gipolisi kijejwe ikirere n'imbibe rimenyesha ko impapuro z'inzira zo mu bwoko bwa passport zatanguye kubura mu ntango z'ukwezi kwa 10. Imvo itangwa n'iryo soko ndutabo dukogwamwo izo mpapuro z'inzira twaheze ari nako atazindi zongeye gukogwa. Muri kino gihe iryo soko rivuga ko abashobora kuronka urupapuro rw'inzira bari kurushi. Kuva mu kwezi kw'icumi gashize zitangwa krize atazihari, ni ukuvuga ko baguma baha rendez-vous abantu bashobora kuza bavuga ko bafite ama-urgence canke bafise impapuro z'akazi zibarungika hanze nibo kenshi bashobora baronka, canke nk'abantu dusanga nk'abantu bari nk'abapadiri canke umuntu agwaye ico gihe bashobora guca bayimuha. Bari gushika uno munsi nk'abantu bafise nk'ama-ordre de mission nabo nyene bashobora guca baronka. Bamwe mu banyagihugu baba bifuza izo mpapuro z'inzira bamenyesha ko babazwa n'ingene abaramutse igipolisi gizitanga babona hari ibikoresho bibuze, ariko bagahitamo kwinumira mu kwakira amadosiye n'amafaranga yabo ataco bari bubamarire. Dosiye zisanzwe zihari, amadokima akaba asanzwe hari, abanyagihugu bakaza bidoga mugabo ntifumbire nyine badashobora gukomanda izindi dokima barazi ko birahera, kandi izindi basozi barazi ko birahera zigahera kandi batigeze babazisaba niba zaraheze mugabo ukazikadepoza ngo murindiriye ukwezi n'ibihe birenga ntuyoboye. Mwomenya ko Mbonimpa Maurice umuyobozi mukuru w'igipolisi gijeje gutanga impapuro z'inzira mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kwigenekerezo rya 4 Gitugutu 2022 yamenyesheje ko udutabo twari twategekanirijwe gukoresha umwaka n'igice twakoreshejwe mu gihe kingana n'amezi 6 gusa, ariko ace yizeza ko vuba tuzoboneka. Imvugo y'abategetsi b'u Burundi iratandukanye n'ingiro mu bijanye n'intwari ibereye hamwe no kugwanya ibiturire. Ivyo bivugwa n'umumenyesha makuru Bob Rugurika inyuma yaho mu ndwi iheze umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Lieutenant General Prime Niyongabo yemerewe kujabuka igihugu atwaye mu mufuko amahera yababa ibihumbi 200 by'amadolari atamenyesheje iyo ayo mahera avuye niyagiye. Amategeko mpuzamakungu akaba abuza ingenzi kujabukana amahera arenga ibihumbi 10 by'amadolari canke y'amanyaburaya zitabimenyesheje. Kubwa Bob Rugurika ngo ivyo vyerekana ko ivyo umukuru w'igihugu yirirwa arabwira abanyagihugu ari uruhendo. Kurikira.
mu ntumbero yo kurwanya ubusuma ibiturire iterabwoba amakungu yarafashe intumbero yuko ata muntu yokurira indege avuye mu gihugu agiye mu kindi atwaye amafaranga arenga ibihumbi 10 by'amadolari canke ibihumbi 10 by'amayero no kuvuga amafaranga y'abanyaburaya adasiguye iyo ayo mahera avuye niyo agiye nico agiye gukora. Ivyo rero babicisha muco bita declaration mu ma service ya douane mu Burundi no kuvuga nko muri service za OBR ku kibuga c'indege. Ivyabaye rero mu ndwi iheze aho abakozi b'ikibuga c'indege ca Bujumbura babonye amafaranga y'umurengera mu mahera mva makungu y'amadolari hanyuma bagahamagara ababatwara bakayaraba bagasanga na mahera yaba ibihumbi 200 by'amadolari mu nyuma bagasanga na ya generale Prime Niyongabo asanzwe ari umukuru w'ibiro by'igisirikare mu Burundi bagaca bamuhereza bati irenganire mutware. Ivyo vyerekana yuko mu Burundi intwari ibereye iracari kure nk'ukwezi. Vyerekana yuko imvugo y'abategetsi b'u Burundi bavuga yuko bipfuza kugarukana intwaro ibereye bariko bagwanya igiturire. Vyerekana yuko ari ururirimbo ariko mu ngiro atarukuri kuko ntivyumvikana mu gihe uno musi mu Burundi nta numwe atazi ko hariko havugwa ubukene bw'igitoro bavuga ngo habuza amahera mva makungu. Hariko haravugwa ubukene bwugarije abanyagihugu. Hariko haravugwa abasirikare bo muri za AMISOM birirwa barasemerera basaba agashahara kabo ntibakaronke, ariko ugaca usanga amafaranga bene ayo y'umurengera niyo ariko aragendera mu mifuko y'abantu atawuzi yavuye niyagiye n'ico agiye gukora. Murumva rero yuko imvugo ya President Evariste Ndayishimiye biragoye kwemera ko vy'ukuri ivyo abariko aravuga bijanye n'ico yifuza canke ingiro. Kandi rero aho onye ku kibuga c'indege ca Bujumbura no mu bakozi bo muri za OBR baratubwiye yuko ivyo vyama vyabaye aho hari abategetsi basohokana amafaranga y'umurengera ugasanga kuri OBR ngo bama baca bavuga ngo nta mpapuro bafise ngo zo kuzuza ko bimwe bita amaformulaire de déclaration. Murumva yuko igihugu c'u Burundi kiracagowe. Yari Bobo Rugurika mumenyesha makuru akaba n'umuyobozi wa RPA. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Ruyigi yarahagaritse mu mabanga yabo kuva ku munsi wa 4 w'indwi heze abayobozi b'amashuri 2 yo muri Butaganzwa abahora kuba batandikiye urwandiko rusaba insiguro demande d'explication muri migu gifaransa abigisha 2 uwo muyobozi nyene yacishije mu gasho abaziza gucegwa ku mirimo. Bamwe mu bigisha bo muri yo ntara rero babona ko iyo ngendo ishobora guhungabanya akazi. Eric Niyonzima. Abo bayobozi b'amashuri bahagaritswe mu mabanga yabo bagizwe gutandikira makete yo kwisigura kubigisha bivuga ko bacererwa ku ishuri Ndabirinde Shadrack umuyobozi w'ishuri shingiro rya Kirangira hamwe na Rukundo Karaveri arongoye lycée communale ya Kirangira. Ayo mashuri yo makaba ari muri commune Butaganzwa province Ruyigi. Amakete yo ko bahagarika bayahawe ku munsi wa 4 w'indwi twari turangije. Isoko ryacu mu ntara y'Urugiri imenyesha ko umuyobozi w'indero muri yo ntara yabwiye abayobozi b'amashuri katacu banezwe irresponsabilité mu gifaransa. Kubw'isoko ryacu abayobozi bishuye uwo batwara ko bitari bigikenewe kubandikira abo bigisha kuko ikibazo wenyine nk'umuyobozi w'indero mu ntara yari yacikemuriye mu kuja kubafunga. Isoko ryacu rimenyesha kandi ko uwo muyobozi ariko ari monogoza mu ngingo z'igikenya afatira abo bigisha gushika naho mu gipolisi bamusuzugura. Kubw'isoko ryacu amaze kubajana kubafungisha inshuro nka 2 mu gipolisi mu Ruyigi bahavuye banka kubakira. Aho umuyobozi w'indero isoko ryacu rivuga ko yahavuye abajana kubiriwe abirizayo babajije igituma bari kuri ivyo biro. Isoko ryacu rivuga ko yaca bacira amate mu maso akanabazivya. Iryo soko ryacu aho mu ntara ya Ruyigi ribandanye rimenyesha kandi ko iyo nyifato y'uwo muyobozi w'indero mu ntara yo gufungisha abigisha ngo nuko bacererewe hamwe no kubahagarika abo bayobozi b'amashuri iyamirizwa n'abatari bake mu gisata c'indero. Vyongeye bagira ko bamenyesha ko uwo muyobozi w'indero mu ntara ariko afata ingingo atabagishije inama haba mu barongo indero muri komine canke mu bindi bisata. Abigisha bokorewe amashuri cyo kimwe n'abakurikira igisata c'indero mu Burundi basaba abakuriye uwo muyobozi kumusubiza ku murongo agahagarika ako gatotezo kubarimo. Uruganda rwa RPA twarondeye Sabiyumva Onesphore umuyobozi w'indero mu ntara ya Ruyigi ariko ntitwashoboye ku murongo. RPA
Mu bijanye n'imibano mu rukurikirane tumazemwo iminsi gwerekana uko ikiguzi c'ubuzima gisigaye kizimvye mu gihugu, uyu munsi tubabwira ibiciro vy'ikiribwa c'ubushaza. Ico kiribwa naho ibiciro bihindagurika bivanye n'intara, abanyagihugu baganiriye na RPA bavuga ko ubushaza bwaduze ibiciro ugereranyije no mu mezi aheze. Mu kiringo c'amezi abiri gusa igiciro c'ikiro c'ubushaza butoto kimaze kwiyongera amafaranga ari hagati y'amajana 5 n'ibihumbi 2. Josiane Muzaneza. Intara ya Karusi nimwe mu ntara abanyagihugu baho bihereza igifungurwa c'ubushaza. Bamwe mu bo twaganiriye bamenyesha ko nk'ibindi biribwa ubushaza butasigaye inyuma mu kudozwa ibiciro. Aho mperereye ubutoto ikiro 2,500 muri iyo minsi heza cyagurwa 2, hanyuma ikiro c'ubwishaza bwumye kigurwa 3,200 iragurisha ku kiro canke kuri muvero. Ikiro kimwe kiba kirimwo muvero 2, vuga muvero ni 1,600. Ubwumye ntibwagiye kure cyane ko no mu minsi iheze mu mezi abiri aheze bagurwa 3, ubwo hamaze kwiyongerako 200. Uko niko bimeze muri kino gihe. Mu ntara ya Gitegaho ibiciro bisa n'ivyimonogoje mu kuduzwa. Aha ikiguzi c'ikiro c'ubushaza kikaba cagwijwe hafi na 2. Ubwishaza burazimvye, ubwishaza bugura 4,500 n'ibihumbi 5. Bano bubisi inyuma mu minsi yahera ubushaza bubisi bwahora bugura 3,000. Ubu nabwo ubwumye bwatanga bugura 2,500, raduga buja kuri 3, ubandanya buduga. Kiro c'ubushaza higura 4,000. Mu ntara ya Rumonge naho nyine ikiribwa c'ubushaza caradugijwe ko amafaranga 500 ku kiro. Ubushaza buto buto bwavuye ku 4,000 buja ku 4,500, mu gihe ikiro c'ubushaza bwumye kigugubu 4,000 kandi cahora kuri 3,500. Ahandi twashoboye kumenya ko ibiciro vy'ubushaza vyiyongereye ku rugero runini muri aya mezi abiri aheze ni mu gisagara ca Bujumbura, aho ikiro cavuye ku 4,000 kija ku 7,000. Tuvuga amakuru ajanye n'impunzi imbere yo gusozera. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ngo rirakwiye kuhagabira ntirigwe mu mutego wa leta y'u Burundi na leta ya Tanzania, bagomba ko ribashigikira kugira bikunde birukana impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania. Bivugwa na Leopold Sharangabo harongoye ishirahamwe CBDH Vicar ryishinze kugwanira agateka k'abarundi bari mu makambi y'impunzi. Kubwiwe rero ishirahamwe mpuzamakungu ONU ubwaryo ni cabona ko ibintu bitaraja mu buryo mu Burundi mu bisata bitandukanye na cane cane agateka kazina muntu n'umutekano. Leopold Sharangabo arongoye CBDH Vicar. Mu Burundi ubwicanyi buracahari biraboneka neza. Mwarumvise ejo bundi ko hari n'umuntu aheruka guhunguka avuye Mahama yarishwe, abamwishe nta numwe arafatwa. Hari ibintu byinshi byerekana ko mu Burundi hakiri ibibazo. Amashirahamwe yo mu Burundi na mpuzamakungu aguma yerekana ko mu Burundi hari umutekano bitarasasagara, hakiri abantu bacicwa, hari abantu bagihohoterwa, hari abantu bakigirirwa nabi bazira imigambwe bavamwo, bazira n'ibindi bintu bitandukanye. Biboneka ko rero muri ico gihugu hakiri ibibazo. Nayo maraporo asohorwa nayo mashirahamwe mu Burundi na mpuzamakungu nayo irayasoma. Muribuka neza ejo wundi ishami ry'umwe bwa Buraya nayo nyene byarasohoye itangazo riremeza neza nubwo rikuye bihano umushikiranganje wa mbere, ntibivuze ko mu Burundi umutekano wasasagaye, ntibivuze ko atakazi na muntu kubahirijwe. Ivyo byose n'ibintu biza vyemeza ko Tanzania itari kwiye gusaba ko impunzi z'abarundi zitaha. Nimba ari urwanko ishobora kuba ifitiye izo mpunzi, yora ibindi ukundi kuntu ibigenza igasaba ONU ni mudukuri haba abantu twe ntitubashaka ntitubakunda, kugira ngo babatware mu bindi bihugu aho bashobora kugira amahoro n'umutekano. Naco gituma dusaba ko ONU itogwa mu mutego wa leta ya Tanzania na leta y'u Burundi, kubera imigenderanire y'abasanzwe bafitanye hagati yabo. Hari ibintu byinshi bafitanye, amabanga menshi bafitanye. Ariyo mpamvu ONU ico yokora yoraba amaraporo igafata ingingo, ahubwo ikanihaniriza leta ya Tanzania kubandanya itoteza impunzi zitera ubwoba kugira ngo zitahuke ku nguvu.
Leopold Sharangabo akaba bivuze inyuma yaho Sudi Mwakibasi komiseri ajejwe igisata c'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania ashikiririje kwico gihugu kiri mu mugambi wo gufuta uburenganzira bwo kwita impunzi ku barundi bahaye indaro. Sudi Mwakibasi akaba yavuze gusa ko barindiriye ko ONU yemeza ko mu Burundi aramarame kugira batangure guhinda izo mpunzi z'abarundi. Naha duce dusozera amakuru y'uno munsi mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi ndashimiye n'abagenzanje umwe wese kuco yaterereye kugira aya makuru muyakurikire. Ines Gakizana ariko ndayabashikiriza ndabike banuye ndabifuriza kugira amahoro aho muherereye.